je kubwanje ntitwayagana naramublotse kuri WhatsApp akanelefona kuri appel isanzwe nkamugwiza n'ubusa ariko ntuzenya famba wewe famba ndamutahura mani kurya ameze mu buzima bwe bwose busanzwe famba nta ndero wenyine arabikubwira je nta ndero ngira urumva nto mwigisha ikintu umuntu akuze ejo ashobora kubaka afise n'abana ngo umwigishe ngo zumere kumera oya mesami kuvyahabaye urya munsi sinamenye ico ndico kuko ndagwaye mfise ingwara y'umutima muri urya mwanya hypertension yaraduze candaraba niyo mpamvu natakaje sinakomeretse cyane urya arya amaraso yavuye menshi kubw'umutima cugenda Hello bakunzi ba Inyishu Media nasuye kandi kugaruka kandi ni Charlotte kuri kamera nyuma ya kamera ni ntareji nkuko bisanzwe murabizi ko ibiheruka kuba mu minsi heze haheruka kuboneka ikiyago kitari ciza ku mumenyesha makuru mugenzi wanje umu YouTuber ndibaza babita ba YouTuber ndibeshe twe tura YouTubers abayutubers okay n'abayutubers bagiziye nabi arakubitwa ahura n'ibibazo azira umuhungu cyari gihe kitameze neza cyari gihe kihe abantu benshi biyumviriye byinshi bariyumvira icyatumye ababara eske uyu mukobwa yaramukubitiye kubera umuhungu gusa nta kindi kintu cyari gihari cyatuma uwo mukobwa amukubita ivyo bintu rero byose ntago je ndafise mu kuri kwavyo ntaco nobabwira ariko kimwe coco ndizeye ko tugira tuvugane na SAUDA ashobora kubigira iki kuduha ukuri kwavyo SAUDA biraza neza gose ndashima buke ndabibona misi ishi warumaze imisi uri kwa muganga ubu ndabona umeze neza buke ndabona ko hari akantu ndashima uruhoraho kuba meze neza no munsi ndi ngaha muhira no munsi siyo kugira ane gusa ndacagwaye ndiko ndafata imiti amoxicilline yo kumuisha ikironda mu mutwe n'imiti ya malaria kubera naciye fatwa na malaria waciye fatwa na malaria kuva kiyagiye malaria urumva kijya gihe bitaraba nari mfite malaria ngira urabona ngaho ku muntu naho nakora ibiganiro rukora simagarika akazi nari mfite ngaho ku muntu narasiga rouge à lèvres kugira ngo ntibiboneke ariko rero mu nyuma rero urumva yari yapfuvye ariko mu nyuma naciye nsubirane maze kwicara mu bitaro naciye ngwara na malaria SAUDA warahuye n'ibibazo byinshi vraiment abantu bashobora kuvuga ati ibi bibazo byaragize ko nanje byarakize ico binkorako byaranteye no gutinya none gutinya narayumviriye ko ibi bintu by'ububuzi tuko turakora bishobora kutugira ingaruka mbitu byanka bikunda uriyumvira ko woba warakorewe kijya kibi gusa ari kijya wazize sami gusa canke ari kindi kintu cyari kirimo hagati nakubwira ikintu kimwe athlete ikibi ntabwo nakigize ku bwa sami kandi sami siyo yanteje ingorane abantu dutahura gutandukanye me ikibi nakorewe n'abantu nta kintu sinababajwe no ku bwa sami sinababajwe no kujya mukobwa yankoreye ibi bintu nababajwe no ku bandi bantu bagize kuvuga nabi conyene sami c'est vrai yarankunda yarabigaragaza akabishiramo ibintu byo gufyina sana je kubwanje ntitwayagana naramublotse kuri WhatsApp akanelefona kuri appel isanzwe nkamugwiza n'ubusa ariko ntuzenya famba wewe famba ndamutahura mani kurya ameze mu buzima bwe bwose busanzwe famba nta ndero wenyine arabikubwira je nta ndero ngira urumva nto mwigisha ikintu umuntu akuze ejo ashobora kubaka afise n'abana ngo umwigishe ngo zumere kumera oya mesami
ku vyahabaye urya munsi sinamenye ico ndico kuko ndagwaye mfise ingwara y'umutima muri urya mwanya hypertension yaraduze ca ndaraba niyo mpamvu natakaje sinakomeretse cane burya arya amaraso yahavuye menshi kubw'umutima cugenda ningoga uriruka niyo mpamvu amaraso menshi yaciye aza ariko ntabwo nakomeretse cyane gose naguye kubuye ni nka kuza kugira karatobora urana amaraso ukuntu ahora asimba ntabyo ari byiza ko natakaje amaraso igihe hypertension yaduga niyo mpamvu baciye bashiramwo kunyongerereza impemu kuko umutima sinabasha ukuntu nza ndahema nari numva meze nabi ndakubwiye Arlette na mama wanje naramushize mu bibazo je ndi umwana w'imfuvyi na papa mfise mama muhira tuhabana nabo tuvukana tuhabana n'abandi bana mama wanje areze jeje nyene hari umwana abangaha muhira afise n'umukobwa abangaha muhira n'umwana nije nabazanye ngaha muhira urumva kuturonderera ari umuntu umwe hama ukaca usanga naje ndagwaye ndamushize muri dépense yo kumvuza yarakoresheje amahera atari make abantu benshi cyane rwose baravuze SAUDA mwitwarira urya mukobwa mwitwarira iki ariko mama wanje yaravuze ijambo rimwe papa wanje jewe ntiyagwaye yagwaye 3 jours atari 4 jours acarapfa bamuhaye intuzenye isumu kandi umuntu w'umugenzi wiwe yamuhaye isumu bari ku kazi amubwira ati ngo tugenda kugura imfungurwa acaramu imfungurwa izo mfungurwa yamuhaye zo zirimo isumu arazirya ahejeje kuzirya agomba kwitaba Imana yavuze bimufashe urumva ntavyo yamenye yatanguye kudakwa amaraso asharavuga nti nimba je iryo jambo papa wanje yavuze nimba je ngwaye mezuko icambere nimba ngomba mve nishwe n'uburobe yari uburobe n'ifi nivyo binzize hari nivyo nzize umuntu yaje kuntora saa sita ngo tujane gufungura acarampa je nyene nivyo nzize urumva rero kandi uwo muntu turamuzi ico gihe umuntu muri association wewe canke jewe koresha umwanya cyambwiye SAUDA ngo tugende gufungura ntabimbwire kuri biro ba Silva bande bose nibaca babimenya none papa ntiyamuvuze izina ko ntiyashatse intambara ihaba ariko yaravuze nzize injya nakanariye ku kazi urumva abantu bacu bavuga ni naka yazigize yazimuhaye kandi mama ntiyamwitwariye ntacyo yamugize nta na kimwe yamugize none uyo muntu yonkomeretsa nkuko mama niyo avuga nti uwarinze anyicira umugabo ndamuzi turatemberana akaza kandamutse uwagukomerekeje none cyangwa mfungisha jewe SAUDA nibyo uri kuravuga turabyumva ariko umuntu agukoreye action nk'ijya akakuribuye ukava amaraso meme n'ikirenze icyo gikora cyo turacemera ndacemera abantu kuri ino sinakubwiye ati turatandukanye imitima mewe ujya mukobwa yaritahuye yarasabye imbabazi kandi rwari urukundo rwamugize kurya mbe ntiyabishatse kubigira yari shavu sinzi ibintu ngo byamufashe aransunika kurya ariko je mama amaze kumbwira uko onaje mvuga n'uwishe papa wiwanje ndamuzi tukagendana ndamuzi nkamubona mu barabara ariko ararengana ansize ndi umwana w'imfuvyi ntacyo twamugize uwo wewe none umubwire iki twe turabanyamahoro narihaye amahoro kuko ngiye no kumufungisha ntabyo byo kunguka ko umuntu yamaze kwitahura agasaba imbabazi wishe papa wanje ntabwo yasabye imbabazi yadusize yuko turi imfuvyi bwa ako nta kintu na kimwe yadusabye imbabazi rero uyo muntu yankomerekeje nibi ni vyisi mvecho ndabigirane kandi rero cyicambabaje sico cambabaje ni ku bandi bamenyesha makuru amajambo bagiye baravuga Hitop TV ndayishimiye yarambaye hafi Inyishu Media yiwanyu yarambaye hafi Kirezi Media yarambaye hafi tokuma tuvugana n'andi ma TV nto yavuga ntarinze kuvuga barambaye hafi
byarahavuye hamwe mama wanje adashaka n'umuntu n'umwe aza kundaba kwa muganga na landri bamugishiriye hanze kubera amatelefone kubera amajambo yavugwa ngo ni bezi ni sinema ibaze nk'umumenyesha makuru akavuga ngo ni bezi eske bye we bakora nibiki naho kora be je nkoze bezi nawe agakora iki je nimba ari mu bantu ba mbere nta bezi nkora sinzi na bezi cyaje gisigura ndakivuga sinzi ingene gisigura sinzi ingene gikorwa ariko mu biganiro byanje je nitaho abantu sinitaho ibiganiro vya show cyane gose nitaho abantu kuko hari abantu benshi cyane gose bagwaye ngaha babaye bagizene no nitaho kugira ngo baronke ubufasha kandi umuntu yandunga iki kintu nukuri ko Imana bakunze wa collective barakizi namashikana ibintu byabo kandi nderekana n'ibiganiro ku butumwa bw'abo bantumye nabushikanye hari n'abambwira dushaka udutware telefone kuri wa muntu kanaka tumufashe nkata umwanya nkareka gukora iby'iwanje byose nkagenda kurujya muntu yambwiye nkaba telefone akavugana eske kaza wumva ngo dushaka kujya amahera y'abantu cyaramba baje tugomba tujya amahera y'abantu naho nuba nkenye naho nuba shonje eske ayo mahera ndayajya none uyamaye sindayajya no munsi ejo nzo ndayagumanye Sauda atari banga uyu muntu yoba yavuze ku kantu wamubwira abakunzi ba Inyishu Media sinda kumuvuga bonyene bariyizi ariyizi siwe wenyene byo byose babikoze ku bwa SAUDA ariko ntibakomoje kuko je ndumukozi ndarengana batukishije wakalayi TV no munsi nimba wakalayi TV iri mu isoko n'abantu benshi cyane gose bifuza ko wota wakalayi hasi bakabyifuza cyane gose yuko boyita hasi barabyifuza cyane ko wakalayi no bazoyibona basi itakivugwa ariko cyo nababwira coco akese aratandukanye n'abantu akese nimba bayeho gute nimba afise umutima wa gute sinzi n'umuntu mwereka akese uyu muntu ashaka gukuta wakalayi hasi vugana nawe giruku kacumva ati ngo byihotse afise kwihangana amajambo make afise kwihangana kudasanzwe kuko ni ikintu kiza gifise na preve y'ukuri tukakimwereka akakese kacavuga ati nihoze tujane neza kuvaho bakavugiye ko wakalayi bagira bayite hasi nta munsi numwe barigera bayita hasi nayo bazoshobora cyo babwira coco nibatuze nibacare je ntko ndavuga uko je ngasi sinzi sobura gukora muri wakalayi TV ubureka wakalayi wahebye acha we nuko kigwaye kandi wongereza ingufu usubire kandi canke nigiye gukora mu yindi televiziyo ahandi bataza gusanga bose wa Inyishu Media pekazi excellent makazi abakozi ba Inyishu Media baca bankuramwo kuko uyubamuza aje baca banyimagarika akazi gasi noza gukora teje ngoma nsigire message ndazi nabo nyene birabashikira tu aha turi ku isi kwiyorobeka n'ibibi kwigira ko uri mwiza si byiza kwiyereka yuko uri umuntu mwiza mu bantu no ndaguciriyemo Sauda tukiri ngaho abo bantu bakugira ku buryarya abo bantu amarenda gutera inkora abantu bagize ivyo bintu by'uburyarya naba je ndafise amafoto y'umumenyesha makuru nga afukamye ari kararira y'amahera urumva yibye apana yibye bamurungikiye fise abantu banga bagomba kumumara amazi akaba ari je nyene ndabwira yo ni mu byihoze nimureke kumumara amazi urumva fite ama video yiwe nta muntu ndayavuze nta muntu numwe ndigera ndaya urumva fise ama video ye fise ama audio yiwe aterereza abantu ngo bamuhe amahera y'indege ngo bamurongere amahera y'indege 1,5 million ngo agende gukorera ibiganiro mu Rwanda ese mu Rwanda urashaka kwinjira batagize bataguhaye uruhusha rwo kwinjiramo ngo ukorere ikiganiro arabyifuza kujayo urumva mfise amantu zenya yiwe menshi mfise ama audio y'umundi journaliste yatanze amafaranga 100,000 kugira ate wakalayi hasi ariko we navyazi ndabivuza camenya yuko tubizi
nimba mushaka guta wakaleti hasi nimubwire jalousie jewe canke koresha umwanya nimugirire jalousie ya kesi mweneyo twe turarengana twe turabakozi ni nkuko tuza kuvayo abandi bahazi mwarankoreye nabi si kuvuga ngo mwarankoreye nabi mwashatse kwerekana ukuntu mwoyita hasi ariko gusa ntayo muzoshobora ntibinshafuje man gendera jumbeshe ikintu kitari ico no barashitse je byarambabaje hamwe nsohora amafoto yiwanje je nyene ntashaka n'umuntu numwe abo bose bavuga gutyo ko ari amabase baraje bakagusanga kwa muganga nta numwe yigezanza n'ubu maramari ari kuza nimba atari base kabuka atanyerekanye ko ariko atangaragaje none kubundi nyene ko kibazo nanje mana yanje izo TV zavuze yuko ari base kabuki mutaje mwenyene mungaragaze yuko ntagwaye nanje nico kibazo shaka kumenya siko wowe urashaka kuvuga abantu ngo ni base ushobora kuvuga ngo ni base nimba ntagwaye never kubera gusanze ni cyerekanye ko wari muri base sawa nimba baravuze ni film iyo film bazoyirindire turabe ititire ukuntu izo kwitwa nimba bavuze ngo ni film siko nimba uzi neza ngo kuba kizina ngo bimeze ukuntu kuko amajambo menshi bavuze mbe ndakubajije ikibazo nimba yari zina we ko atagyubaka irindira aravye cyane uwo muntu ku buryo yumva ko iryo zina gutera inkuru nimba ari base sawa nuko bakivuga gusa ki system kabuki nimba ari base yabivuze ku mastati no kubwira abantu ku munwa kubereka atabagaragaje no kuza kunyerekana ko yabirinze abivuga kubereka atashitse kuri tere yirabire yaramaramaye arabura ico avuga arabura ico areka kubera adi yuko ari vrai ndi kwa muganga iyo aba ntari kwa muganga yari kuza kumvumbura wewe kuje ngo baruhazi ninde atazi ko SAUDA ba mu buterere yaravuze kugira adresse kujya mbere gushika kujya nyuma SAUDA bahehe ansange muhira kaza kungaragaza kandi naje ngasi nigeze ndonakubwira ko naje ngaha abayifuza kuza barandondesha ngo baraca ku nimero ya mama cyangwa ya mutonya wanje SAUDA gwariye cyangwa kwa akesi yamubwira ati genda agwariye hana bakaca baza kunda urumva ko baravuze ibintu ko babibwiye mwe mbebe ko babivuze ngo SAUDA ngo sivyo kurara ntagwaye ngo ni ibintu bashatse gukina ni filme ikari filme mutaje kunsanga kuri tere ndiko ndakina filme muze kumfata amaensere nimba ari filme kwereka iwacu benshi barahazi kwereka mutaje kumvumbura mu gatondo kakare mwerekane ko SAUDA ntagwaye ni kubera muzi yuko mwavuze amajambo kandi muzi yuko ngwaye no apara kugiranirana amajaluzi nunko ngira jaluzi ndi umukozi je ndi muntu wo muri waka ni ya papa ni siwo nibareke inzigo bagabaye bazi ko ifise mu mutaye basi bazi ko n'umutaye ndayifitiye ni je nayisanze kujya nunko nyene nayivuyemwo ndayisiga kujya nyene ibyo guheba akazi koko ntabyo twakwemeza neza kuko ntabyo turemeza neza ko dushaka tuzokwironderera mwene waka ntunze ya kesi atuhe umuco akesi ntiyanyirukanye nje nahagaritse akazi kubwa famille yiwanje idashaka ko nsubira ku muri ibi bintu umuryango w'iwabo bashobora kuvugana nta kibazo SAUDA tsindisha vunisha no kubwira hamikiziki buhere aha turi kwisi man eske ozije no sohora ibintu byiwawe woca worengana he yagiye kudufungisha kwera adashaka ko bisohoka ariko ndabifise SAUDA ariko ibyo bintu ko tumenga biri mu gifufu cyane kirekire kandi naje ujya nyene ashaka ujya nyene rimwe ndakubwira ujya nyene ashaka guta hasi wallahi akesi niyo yanambuza reka kubisohora ibaje bakunzi ba Inyishu Media dukuri kwibara ibintu ndumva biteye ubwoba birateye ubwoba twasanze SAUDA yaramaze igihe agwaye